Thème ivuga ngo ce qu'on ne vous a pas dit concernant la sexualité en dehors du mariage. Ibyo batababariye cyo mutari bwumve kumbure kubijanye n'ibyo guhuza ibitsina hanze ya mariage. Niyo theme tugomba kuvuga. Ubwa mbere na mbere nari masengesho y'imisi 3 kandi ibyo nayo ngiye kubaza Imana, ibyo nayo ngomba en general nta na kimwe nayo ngiye kuyibaza, nayo numva ndayikumbuye dukumburanye turi babiri gusa, kwera kenshi tuba turi kumwe na mwebwe muramvangira. Hama ndazi ko iyo ngiye hari byinshi yamica imbwira, hari iby'inyibutsa, hari iby'impambwirizwa guha abantu gukora niki. Kenshi iyo ngiye ama message menshi ntegura nsanga ndayaronkeye uwo mwanya, indirimbo ziba zari bipande zitari bwahere yaba mu majambo canke ama melody n'ibindi n'ibindi. Ayo masengesho y'imisi 3 kubijanye n'amajambo y'Imana numvise message ivuga kubijanye na sexuality. Numvise Imana iri kirankomirika ikijanye n'iki kintu abantu benshi batazi, bibaza ko gihagaze gusa kuri plaisir, ku munezero, ariko kigirira n'aba bantu batabizi ama consequences ni menshi. Naye numva twari mu kwezi ngaha ko kuvuga ibijanye no gupfa kuri twebwe, nategerezwa kubivuga. Mugabo ko ntabivuze turabironderera cadre kugira ngo dushobore kubivuga uyu munsi. Okay, kantangurire hano. Ni sujet ndabizi iri tabu, abantu batinya kuvuga, abantu batinya. Ku mugaragaro ni sujet itavugwa, ariko mu mpisho ni sujet ivugwa kurusha yandi masuje yose. Kurusha politique, kurusha business, kurusha ivy'Imana, ni sujet ivugwa dans les coulisses. Ngene muri ko muranda babirangyohera. Amatwi umengo nayaga kwava ameze gute. Ni sujet ivugwa. Yaba ku bavyeyi ni kintu kitoroshe kuganiriza abana, umengo nyene mu mico yacu yo sinovuga ibi bintu, aba bana sinobabarira, gusa umuvyeyi wumva kubariye ngo ni bibi kugumuhagaze hajya uri kumera hungu. Kiyumvira none abahungu ni baremwe n'Imana, none kwambujije guhagarara hajya n'abahungu kandi ari vyaremwe vy'Imana. Ni bibi kubera iki? Kirazira gutaha utevye kubera iki? Nibindi gusa umuntu araza akakubarira reka ni bibi kubera iki? Kweri kumburira ko ari bibi. Ni ibintu bigoye, ariko re muri uko kutabivuga turafise abandi bantu bari kuri mission itari nziza babivuga cyane kandi babivuga mu buryo butandukanye. Abo n'abakozi b'isi y'umwiza badaciye mu mafilm, baraca ku ma réseaux sociaux. Iyo mubona abantu amafoto mana ngo bari sexy, iyo mubona abantu bari à moitié nu, iyo mubona amafilme ikibagerageza kwerekana ibintu byose, urukundo bakarugira urukundo en rose, bimwe mu bikorwa biba biri nyuma yavyo ni bikorwa by'umugwanizi, kuko agomba guha kwigisha abantu ibitari byo mugabigire nk'ahari byo. Natanga rero terme nari nshaka kurondera ngiye kuri kuri Google, ndavye nzambona sinavye nari nsavye, ndabona amateme bavuga les 10 avantages de la masturbation. Ahantu kazubona ngo urumva amateme ukavuga ati no, donc ucivuga ati nivyo avantage, ucuklikako
hama barakwereka kuko abarimwo n'abaganga abadoktori bakakubwira ibijanye nuko harimo avantage mu magara y'umuntu. Waja ku bindi uraronka amasuje atandukanye akwigisha mugarika kwigisha ibitari byo. Rero je narayisemwo yo kutagira ibintu by'isoni, ndababarire kumbura ibyo abandi badashobora kubabarira. Anziko ndakumva amen basi. Naco kutakomya amashi wewe uraza kungura ifana dutaje. Kongira ndakubarira ibyandi batubaho ukakubarira kumbura. Okay. Turiko turavuga la sexualité. Icambere igikorwa en soi si kibi kuko ni ikintu Imana yaremye mu mwana w'umuntu. Mugabo mu kukirema yakiremye muri contexte kanaka ariyo yitwa contexte ya mariage. Ubwa mbere na mbere la sexualité ntiyari yo kwinezereza, yari inzira yo gutuma abantu umuntu Imana yaremye arondoka akayifasha kuzura isi. Genèse 1:28 turema umuntu mu ishusho yacu wase natwe aganze isi aganze amafi biri mu kiyaga n'ibindi, hama kugira ngo uwo muntu arondo irabahezagira ivuga ngo murondoke mugwire mwuzura isi. Hama nzanira Itanguriro 2:24 tuhere hano. Twashitse Genèse 2:24 musomye Kirundi aransomera urantiza n'igifaransa ngaho. Itanguriro gice 2 murongo wa 24 haravuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Subiramwo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina. Inge gato imbere ko baza kuvuga ibyo kurangura amabanga yabubatse canke guhuza ibitsina canke sexualité, bavuze ko umugabo azosiga se na nyina, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, à sa apana sa copine, apana son chouchou là, à sa femme. OK? Et ils deviendront tous de quoi? Un seul chair, un seul être. Ahandi bavuga seul chair. Bazocika umubiri umwe. Bavuze ngo gucika umubiri umwe nukuvuga ngo ni papa mama bagiye barangura amabanga yabubatse. Mugabo ivyo vyabaye muri contexte Imana yavuze. Azobanza gusiga se na nyina, azobanza kugira iyo maturité, azobanza kumva ko ari responsable, hama ategure rubanza amenyesha abavyeyi ati bye bye sinkiruwo ngaha, hama aje kubana n'umugore we akarama babe umubiri umwe. Aho niho contexte Imana yabiremeye, niho Imana yabikoreye. Hanze y'ivyo sinzi ibindi uburimwo. Kuva ngaha d'abord twumvikane tukiri ngaha. Kubera iki? Imana umunsi umwe usomye kuvayo Imana yabwiye Abisirayeli irababarira ngo ngira nze ndabagaburira manu. Ku munsi muzoronka manu. Bandugu. Imana icira manura. Imanuye manu Abisirayeli n'ubwoba n'akantu na apeti nyinshi. Nta ubizi kwejo bizoboneka. Baca barayora bakajya bagaca babika kugira ngo azobike ivyejo. Imana ariko yari yababariye ngo muzorotora ibibakwiye nta uzoraza. Muga toujours ni Imana ivuze hamari abantu bibaza ko bafite ubwenge kurusha Imana. Ravyo bagize. Na Imana avuze ngo nazogira ubika barabika. Babitse umuntu wese yagize ibintu abika yasanga manu yiwe yaboze. Muga mu nyuma Imana irabarira ngo ku munsi w'isabato wowo muzotore inshuro zibiri, donc double,
kubera kuri uwo munsi w'isabato ntimuzosubira nta manu ntimuzokora, nta manu nzorungika, kubera ari Imana yavuze ngo mubike muraze ivyejo. Uwo munsi manu ntiyaboze kuko yari couverture y'ico Imana yavuze. Muri context y'ico Imana yavuze ntivyababereye icaha kubika. N'ibijanye na sexualité iyo biri muri context Imana ibivugamwo la nta caha kirimwo, ariko hanze ya context Imana yabivuzemwo bicitse icaha, kandi ico cose gifise ingaruka mbi. Muvuge amen. Na avance. Okay. Nkuko reteme ivuga ngo scone of the party, ibyo batababariye sinza guteba cyane ku by'abantu bababariye, ibyo dukunze kumva muri societe. Aha sinza kwateba cyane kubera iki abantu benshi bazi guhuza ibitsina, harabavuga ati hewe biramara, biraryoshe, canke waraba muri novela, kubakunda novela sana, waraba muri novela kavuga ngo barabimaranye. Antuka mbonye ingene bameze, antuka ibi bintu ibi nubwo pastor aguma avuga mbwirizwa gukora muri prise nipimire, ngo prise ngo irafatana harimwo kura hinge nipimire sha ngira ari akantu kadigadigana. Twese tuzi ko benshi bazi ikintu kiririye na plaisir canke umunezero, abandi nabo bakunze kumva mugabo shabibaye uwo twarinda. Bamwe no mu bavyeyi no mu kubuza umwana, reka kuturateba mu ijoro, reka turagenda nabwira ngo nkaho wo vyarira ngaho urabona ko wo munkojeje isoni. Donc bihagaze gusa ku muntu yo twarinda. Ivyo byose murakunze kuvyumva hasinza kuwateba. Utwarinda udakeneye byo babiteye isoni, woba wisarishije ku buryo abantu batinya gutwarinda kurusha kuja mu muriro. Hama kandi hari ikindi kintu banduko mufashe tugitahure. Murabizi ko umwana avuka iyo habaye guhuza ibitsina y'umuhungu n'umukobwa, canke umugabo canke n'umugore. Umwana ntava ku giti avaho nyene. None wewe wotinya kuvyara kandi wagiye guca aho biva? Eko mama shisha aba batakomye n'abaninja expert. Urabizi ko atava ku giti, mugabo wewe marimari ntacu. Arakantu muri abahora baraba abakunda football, harakantu muri publicité bakunda kuvuga ibijanye na La Liga, championnat muri Espagne, ngo football it must be something else, antuka n'ikindi kintu tutazi. Hari abantu bibaza ngo je ko shora kumva wewe wagiye guhuza ibitsina kandi urazi ko umwana ava ngaho, mugabo nyene ndagiye. Nimwibaza ko hari ikindi kintu kiri nyuma yavyo, hari ikindi kintu kiri puissant cagutumye ukora ivyo, malgré ofe ni nk'umuntu yokubwira ati ngaha aho onye kuri kajya kabarabara ukamanuka mbonye liyo zitatu ziriko ziratembera kandi ziboshe ndazibonye, mukavuga ati niriyo zitatu, oya ntacu ndaza kurengana je ndazi ko zitanja. Macleod wigira Rambo Commando ma jacket Noir assassin, wewe wibaze kuri umuhinga cyane. Aho sindahateba mumbabarire. Ivyinda kuri iki kintu ndakivuge ko gato, niho benshi batari bazi. Aha twese twakumva umuntu yafashe inkoho ararasa abantu, tuvuga ngo ujya muntu ari kibi akora ikibi. Muga benshi
n'abana b'Imana bakijijwe hari abantu bacitse abicanyi batari babizi ko gucitse abicanyi kubera gutwara inda udashaka no kurondera gufuka isoni zawe n'iza mama yo papa yo numumeja vieux wahisemwo go kuyikoroza rimwe kabiri cyahe kangahe ntiwarubizi ko wocitse umwasase wocitse umwicanyi mugabo bisigaye bikorohera kubera iki hari ikintu wakinishije badakinisha mu byo abandi benshi bakunze kuvuga nibijanye n'ingwara les maladies sexuellement transmissibles ahasi ngomba kuhateba ngwara zifatiye kuhimba z'irondoka hari nabo maze kumva ngo kashano umuntu agwaye na umugwayi wa sida araramba homboka sawa ivyo rero benshi barakunze kubivuga sivyo ngomba kuvuga ko kandi sivyo ngomba gutebako hama Imana ikadukundira turaronka umwanya w'ibibazo ngoma nihute okay a force yo kuba muri ministère muri iki gikorwa c'Imana imyaka igiribe 9 sizwe mugabo 12 umuntu aba yatangwe gukora ibikorwa by'Imana yakira abantu abajene abamama abapapa amakategori atandukanye a force yo kumviriza abantu a force yo gufasha abantu a force yo kuganira n'abantu a force yo kwakira imitwaro y'abantu hari ikintu campushije kupusa loin mu kurondera réellement ni iki kiri muri sexualité kwera ni ikintu kiganje kibosha abantu benshi ni ikintu kiboshe benshi kumure batigeze baronka ubabwiza ukuri ariko ndagomba kumenera ku rukumu ikintu cyose kugira ngo uvyumve hama turaza kuronka umwanya wo gusenga. D'abord la sexualité cyangwa ibijanye n'igikorwa c'ubusambanyi ni ikintu kifise amashami menshi muri Bibiliya. Bavuze kwiba ni kwiba, mugabo bavuze ubusambanyi baravuga amaforme menshi. Baravuga fornication, bavuze ibitera soni ndaza kubidevelopa. Baravuga lesbianisme, baravuga ibijanye n'abapede, baravuga ibijanye yo mana we, baravuga immoralité, baravuga masturbation, baravuga caresse, baravuga no yo bavuga ibitera soni ndaza kubidevelopa mu tuntu twinshi n'inyambaro zirimo. Ari abajene sinzi ko tuzaguma dukundana. Murumva hama yo bavuga ibindi byaha byose muntegere bavuze kubesha ni kubesha. Mugavuze ubusambanyi bavuga amaforme menshi n'ibintu byinshi. Hama usomye 1 Corinthiens 6:18 ibindi bavuga ngo ukora ikindi cyaha si icyaha cy'umubiri, meaning acumuye ku Mana. Mugabo ukora icyaha cy'ubusambanyi ngo abacumuye no ku mubiri wiwe. Bisigura iki gucumura ku mubiri wawe? Aha niyo nza guteba. Muriko murumva ingene ni ikintu ciharije. Hama mu bindi byaha byose ahanyene kakajambo bahera ko ngo muhunge ibindi byaha byose no kuri satani ari satani bavuga ngo résister au diable, mumugwanye nawe azobahunga. Mwame musenge ugurani ngwe mumosha mabi. Mugabo bageze kuri iki gikorwa citwa ubushakanye canke ubusambanyi ntibavuga ngo resiste, ntibavuga ngo uje mu masengesho, bavuga ngo uhunge. My friend, nibavuga mu ndimi ribaba urashobora gutanga ururi ribaba ribaba ndavyanse
ntibavuze ngo ja muri jeune prière. Nibutse umusore sha yagiye mu masengesho y'iminsi 3, jeune atajya atanywa, avuye mu masengesho kandi mwe marumva yarumva mu mutima Imana ikiramubuza kuja kuraba umukobwa bakundana. Avuye muri jeune ntararekipera anywe n'ubuyi n'akajwi. Mweme arambwira ati stop iyo relation kandi ntugende. Quand même mvuye muri 3 jours ndaka nuzuye mwuka na mhemu na Holy Spirit na Saint Esprit na Roho Mtakatifu. Moi qui je suis mvuye masengesho ubu mvuze mbandashe sawa. Ataragenda yuzuye abo bantu bose nabariye mwe mu mwuka Saint Esprit Holy Spirit bose agiye. Byabereye aho nyene umukobwa carasama umuntu avuye mu masengesho y'iminsi 3. There is an harubundi bubasha buri mu iki gikorwa enda babari ikintu kimwe. Imana n'umuhanga. Imana ni nye n'ubwenge bwose nye n'ubumenyi bwose. N'umuremyi wawe azi byose ashoboye byose. Akubwiye a yamaze kwicisha mu ihinguriro yabonye ko ari a. We ni wigira jokone ngo ndazi ko atari a. Umenye ko yavuze hunga ntiyavuze ngo gerageze ku resista. Ouais, quand même on va gérer. Urabona reka dufata umwanya tubisengere ibitero byariko biradutera hewe bizogutera biguha amajido bigukubite bigushire muri kaje ucu usanga nyene wibereye aho nyene. Ni ikiconyene bavuga guhunga. Ibindi ni bavuga guhunga bavuga ko resist. Rero mfatanije bimwe muri experience zo gukorera Imana no kumva amatémoignage y'abantu canke amakonfession y'abantu co batura byo baciyemwo n'ubuzima bariko barabamwo, nza gusanga la sexualité si kintu ca plaisir gusa, ni kintu kiri mystérieux. La sexualité mystérieuse ni kintu how come guhuza ibitsina ni échange iba y'ubuzima bw'umuntu n'ubundi. 2 ni transfert y'ibiri mu muntu ni yakomoka. Burya mwari muzi ko ngize mariage na Ninette, à vrai dire sinagize mariage na Ninette gusa, nagize mariage n'umuryango wiwe. Ndisigura kuko iyava afise amaraso quelque part. Iyo duhuje ibitsina ni contact y'ikintu kanaka nawe nyene kiva mu maraso yiyava. Iyo rero hari ibintu bitari byiza biva iwabo, irashobora kuba komba ingwanya canke iwanje imugwanya igomba kutuzibira ntazi gituma. Nico gituma iyo ugiye kugira mariage ntubone uwo muntu wenyene, bona na famille. Iyo usenga nusengera uwo gusa, usengera na famille yiyava. Je sais ce que je dis. Yaba bikundano basomera amatémoignage nga uretse nje kubabarira amateori nje kuba mbe mutwenzi. Okay. Mu bantu dusengera ama deliverance n'abari ngaha boshobora kumpinyuza canke bazi ama histoire quelque part. Ndamaze kwakira pana umuntu umwe, pana babiri, pana batatu baba bagiye ku mupfumu gusaba itunga canke gusaba ubushobozi.
umupfumu agaca ababarira ngo kugira iki kintu gishikeko genda wiyaranje urondera umukobwa akiri vierge nimwaryamana uzoba uhejeje kubironka. Apana umwe, apana babiri, apana batatu. Kubera iki ukiri vierge hari energy, hari capacité, hari ibintu akibitse. Niyo hantu naciye nangura kwiyumvira ibyo ari byo byose. La sexualité si ikintu c'umubiri gusa, hari ikintu kiri spirituel umuntu adashobora gutahura. Ndamaze kumva kubera ko umupfumu amusabye uraza kunzanira amaraso y'uwo nyimushaka ugatambara nyimugira iki mugabo ndakeneye amaraso y'uwo mukobwa ari vierge. cyo ni kimwe. Kubera iki abami ababagendanira bahitamwo abantu ngo mubashire inkone cyangwa mubashire ahantu bari abantu bakiri vierge? Buriya ni kwari kuzigama gusa, kunze kuvuga ngo ni kugira ngo ntibave bafata umwamikazi canke inshoreke. Oya, mwisi y'imwemu. Kubera iki Imana mu kugira ngo Yesu aze baduha kadetaye kuri Maria yari akiri vierge? None ga pasteur nk'ivyo gumuteba ko vya vierge nk'ahantu uzi ko ari ibintu vyameze nabi ga pasteur, mbabarira ntaco ndahashika. Aha niko ndabwira abagifise ubwo butunzi budasanzwe, keep it, nzigama. Mu vyagezwe vya Mose abaherezi abarewi bari babujijwe kurongora uwundi mugore cyangwa uwundi mukobwa kiretse uri sugi. Kubera iki abarewi Imana yababuze icyo kintu? Hama kandi kubera iki mu bijyanye n'Abisirayeli Imana yababuza nimugende mwifatanye n'ayandi mahanga, ariko iravuga kwifatanya, ariko iravuga ibijyanye no guhuza ibitsina? Kubera iki? Hari ikindi kintu abantu batazi atari ic'umubiri gusa. Ikire nico ngomba guteba kuno muzi. Ivyo gutwara inda no kugwara sida ivyo murabizi. Icyo bituma benshi murafise kundi mu bizunguruka. Ngomba ndaba ari ikintu umuntu ashobora kuzunguruka. Umva wandugu, umuntu yohunga ikiri hanze yiwe, akiriko ikiri ndani biragoye kugihunga. Ni nk'umuntu agomba kwinyegeza pastori, birashoboka kunyinyegeza, ariko Imana n'isi y'imwemu ntibayinyegeza. Ntibayinyegeza isi y'imwemu. Kandi rero ngomba ndababwire ko n'umutima wanje wose, abakongomani bavuga ngo quatre vérités. Tawambia quatre vérités. Twagiye duhere mu Migani igice ca 5. Tugira dusome igice ca 5, igice ca 6 n'igice c'7. Turagenda buhoro buhoro. Wewe urampa version ya courant, sivyo? Okay. Igice ca 5 hera ku murongo wa mbere. Imigani igice ca 5 murongo wa mbere avuga ngo mwana wanje shira umutima ku bwenge bwanje. Umva, mwana wanje shira umutima ku bwenge bwanje. Tega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura. Tega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura. Kugira ngo ugumye amakenga, kugira ngo ugumye amakenga, n'iminwa yawe izigame ukumenya. N'iminwa yawe izigame ukumenya. Kugira ngo ugumye amakenga. Bandugu, je ari shengero nzi abo bakristo abo iyo shengero cyuzuye abanyamakenga, kandi twama tubatwenga mugabo hari ivyo
bazigamwa kubera amakenga mugabo aho amashengero yuzuye mpemu yera y'umwidegemvyo mwinshi nta makenga bagira wibaza ko tusikiye eshushu komeza kuko iminwa y'umugore w'icigenze itonyanga nk'ikigigu c'ubuki iminwa y'umugore w'icigenze itonyanga nk'ikimamara c'ubuki kandi akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo ariko iherezo ryiwe rirura nk'umururazi rikarishe nk'ubugi bw'inkota ibirenge vyiwe bimanuka mu rupfu intambuko ziwe zimushikana ikuzimu bituma atabona inzira isenye y'ubugingo ingendo ziwe ziradandabagirana kandi ntaziyaja ndabasabye musurinye bituma atabona inzira isenye y'ubugingo atabona musurinye ingendo ziwe ziradandabagirana ntaziyaja komeza none rero bana banje munyumve ntimukave ku majambo y'akanwa kanje uzumuce kure kandi ntiwegere umuryango w'inzu yiwe ntiwegere umuryango mwese muti umuryango cane woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe na rubura kigongwe ntumumarire kw'imyaka yawe imyaka igikundiro mu bisurinye abanyamahanga boye guhaga ivyawe abanyamahanga ntibahage ivyawe uti ivyanje kandi vyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi ton travail profitera à d'autres qu'à toi nawe ukazoboroga ku iherezo ryawe aho umubiri wawe n'amagara yawe bizoba suinya umubiri wawe n'amagara yawe bizoba bishize ukavuga utewe ngo ndanka guhanurwa n'umutima wanje ugakengera guhanwa 13 sinumvire ijwi ry'abigisha banje je n'ai pas écouté la vie de mes maîtres sintege ugutwi abampanura je n'ai pas prêté l'oreille à ceux qui m'enseignaient shaka wigereze ngaho chapitre 6 hera kuri 24 imigani cisha gatandatu murongo wa 24 haravuga ngo bikurinde umugore w'umunyakibi n'uguhemana k'ururimi rw'umugore w'icigenzi bavuga guhemana ngaha muri ibi birayi kirundi shasha kandi iratahuritse muzoyigure gose bavuga ngo kuryosha uti kuryosha qui se conduit contre les paroles doucereuses de l'étranger ntukifuze ubwiza bwiwe mu mutima wawe kandi ntagufatishe kubongeka ingohe ziwe hayi kubongeka ingohe murabibona ninde wo makarorero Marve makarorero ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté ne te laisse pas séduire par son regard Dabiro kwegereye ati regard yawe imeze gute
soma ngoma nce n'explica. kuko ku bwa maraya umuntu afutana gushitsa asigaye ku kamanyu k'agatsima kandi umusambanyikazi ahiga ubugingo bw'igiciro ubugingo bw'igiciro ubugingo bw'igiciro ubugingo bw'igiciro ubugingo donc iyo bw'igiciro biriko biraba si plaisir igiye gusa n'ubugingo bw'igiciro bugira butakare. Hey, on renonce un peu de pain, mais pour une femme mariée on risque sa vie entière. Ahiga ubugingo bw'igiciro kandi si wabishaka ariko ni igikorwa umwanya umwe kiri spirituel kigomba guhiga ubugingo bw'umuntu. Sinshobora kumuroga ngo bikunde, ni umwana w'Imana ararinzwe n'abamarayika. Sinshobora kumurungikira uburozi, sinshobora kumurungikira ngo ndamubeshere, ibyo naco byomugira, ariko ngashobora kuronka umuryango gusa unyemerera kwinjira kuri we, nza kuba ndose ubugingo bw'iyo bw'igiciro. hari umuntu yoshira Simba 32 aravuga ngo aya mugabo ako kaniho gasoma shaka gasome 27. hari umuntu yoshira umuriro mu gikiriza impuzu ziwe ntizishe canke hari uwogenda ku makara yaka ibirenge vyiwe ntibizigire. Je ndi umunyamwuka jewe, turi imbere ya ku muriro mponyoye kwikarasinsha yo kaniyegeranye mu kubivuga. Simba 32 usambana n'umugore aba igipfamutima ugira atyo abarondera guhonya ubugingo bwiwe. mfasha kaya gafaransa abantu b'Imana abahabona munsi hajya l'homme 1 2 3 à la tête vide. La tête vide. La tête vide. La tête vide. Vide. Si je n'abivuze ni Bibiliya. En agissant ainsi, il cause sa propre perte. 33. azoba yihamagariye inguma no gutituka Ana yanje. kandi ibara azoba yiyambitse ntirizozimangana. Il récoltera des coups. Mana. Il sera déshonoré. Sa honte ne le quittera plus. 7. Chapitre 7. Imigani igice cy'indwi. Mwana wanje witondera amajambo yanje, Itondera amajambo ngira ndababarira. ubika amabwirizwa yanje muri wowe. Witondera amabwirizwa yanje ubone kubaho. Rinda ivyagezwe vyanje nk'imbone y'ijisho. Bipfundike ku ntoke zawe, uvyandike ku gisate n'ico mutima wawe. Ubarire ubwenge utiri mushikanje kandi ukumenya ukwita inshuti. 5. Kugira ngo bikurinde umugore w'icigenze, mbere bikurinde umugore w'icigenze ahemanisha amagambo yiwe. Areba gumavuga ngo aryosha n'amajambo yiwe, aryosha n'amajambo yiwe. Nari kwidirisha mu nzu yanje, mwumvirize buhoro buhoro. Nari kwidirisha mu nzu yanje, ndungurukira mu nshingo zayo. Ninde ariko aravuga mbe ndababaze? Ninde ariko aravuga? Ni Salomo? Yabaye inspiré n'Imana. Mbona mu mburabwenge nitegereza mu basore umusore w'igipfamutima. Entre ta si Salomo ariko aravuga, ni Imana iriko iravuga. Ko batangura avuga ngo witondera amajambo yanje, si Salomo ariko aravuga. Mbona mu mburabwenge nitegereza mu basore umusore w'igipfamutima. Ingega tugende buhoro buhoro. Je vis des garçons inexpérimentés. Et je remarquais parmi eux un jeune homme à la tête vide. Wewe wigira umubingwa bibiri kwise tête vide. Wewe wigira ninja ariko birivuze ngo tête vide, uri inexpérimenté. Aca mu nzira hafi y'inkokora y'inzu y'umugore ameze atyo, anobanga mu nzira ija ku nzu yiwe.
hari mu kagoroba bugira bwire mu kajoro buhwibiriye maze uno mugore aramusanganira yambaye nka kumwe kwa maraya. Listen, musurinyire ubu buntu ngira nce ngaruka rero ariko camutsa yambaye nka kumwe kwa maraya. Yambaye nka komeza afise umutima w'uburyarya. Hama kandi bavuze ngo hari sangapi? Mu kajoro buhwibiriye. Mu kajoro buhwibiriye. Babanje kuvuga hari ku kagoroba bugira bwire mu kajoro buhwibiriye. Aho rero niho haciye aja kwikona. Bibiliya nitanga utudetaye ku bw'ubusa. Iriko iravuga isaha, igira ivuge n'ikibanza. Waruzi? Hama kiravuga n'imyambaro ishobora gutuma abantu baja muri ivyo. Komeza. Ni nyeruzi ntahetwa ibirenge vyiwe ntibiragama mu nzu. Ikaguru karabeba. Hamwe aba mu nzira ahandi akaba ahiyaguye. Yego. Abunda ku mahwane yose y'inzira. Umve il est partout et partout. Il est partout et partout. Hose abera hose carimo. Afatanya musore aramusoma. Surinya agiriki aramusoma. Agiriki aramusoma. Ayo utwo nkavyibagira unyibutse. Uri utuntu twose ragwemvuga musurinye ngoma ndatugarukeko. Agiriki aramusoma. Pasiteri none twobana nk'abashawure none twobana nk'aberanda. Ngira mvuge bivuge byose. Afatanya musore agiriki aramusoma. Amubarira atadusoni mu maso. Mwumve rero mwumve iki kintu. Ati nari nsanzwe nkwiye gutanga ikimazi c'ishimwe. Come on. None uyu munsi nashikije ivyo nasezeranye. Subiramo iryo jambo. Nari nsanzwe nkwiye gutanga ikimazi c'ishimwe. J'avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance. None uyu munsi nashikije ivyo nasezeranye. Et aujourd'hui je les ai offerts. Quand? Ivyo bimazi yabitanze ryari? Ivyo bimazi yabitanze ryari? Tugire gute? Nari nasereraye gutanga ikimazi c'ishimwe none uyu munsi nashikije ico nasezeranye. Ariko biratanguriye muri bizo. Katubandanye. Nico gitumye nza kugusanganira nkuronderana umwete none ndakubonye. Hari lien canke ihuriro irihe no gutangwa kw'ibimazi nibijanye no kuza kumusanganira kumusoma n'ibindi bigira bikurikira. Iki rero nico abantu batababare. Ce qu'on ne vous a pas dit kubijanye na sexualité si kintu gihagaze ku mubiri gusa, ni kintu gihagaze no ku kintu kiri spirituel, qui renforce ibicaniro, qui renforce gihinguvu abantu. Ndabaha amatemonyage Imana ifashe nze kuvyibuka. Komeza. None ndakubonye. Nashashe imisego ku buriri bwanje. Exagération. N'impuzu z'amagagwe zajishwe mu nyuzi zo muri Egiputa. Namotesheje neza uburiri bwanje isenga n'imbazi na mudarasini. Simbira shaka kuri 20. Oya komeza nacu. Komeza. Ngwino turare ko buke. Twinezeranishe urukundo. Kuko umugabo soma. Kuko umugabo atari muhira yamaze urubanza rwa kure. Yajanye umupfuko w'amahera azogaruka ukwezi gufashe.
Ah, j'aime la Bible. Abantu bakunda Bibiliya bakoma amashi cyane. Aha. amugeshagesha ko akarimi keza amukwegesha guhemana kw'iminwa yiwe. Amajambo y'iminwa yiwe. Aha. Aca mukurikira ubwo nyene nk'inka ija kubagwa. Aca mukurikira nk'iki? Nk'inka ija kubagwa. Aha. Canke nk'igifu kijanwa guhanigwa mu munyororo. Bandogo umuntu batwaye ngaho ku mpimba ntagenda ariyamamura kubera baba naragiye vuba hajya kuri parke binjira mu rutonde ntangerega wandugo kubera baba d'abord abapolisi baba bari imbere abandi inyuma bagenda umengo ni kumwe ko muri primaire mwese mwirugo rya mugenda anava mu rupfasoni ntangere ntajyogora kubera iki hari inkozi iri à gauche à droite devant derrière kubera bijya bintu ujya protokole yose mwumvise agiye ngo nk'inka bajanye kumbagwa naho yari umunyamwuka kubera yemeye ijya etape twabonye ubwa mbere ariyo ngira ndetaye mu tuntu tumwe tumwe ijya etape yisanze nta shwa afise yabikorokeye ngo je nasanze nabikoroke ni yacubesha ni wabikorokeyemo haro protokole waretse ziraba batubariye kuryosha sexualité si acte sexualité irahera mu majambo atwo basaba amatelefone yanyu ngo yo none mu byumvise none kubera ko amakode asigara menshi muri telefone abamizise dora dukorana ibikorwa canka abandi abantu benshi bazi code yanje ori sivyo ntuyizi nabandi morama abwiye tuko turumviza indimbo okay tora naho nyene iyi code nayisanze muri telefone cyana mwerekeye kira mugabo abaninja baca bavuga ngo yo hamwe no sengati mana afisha ama message ari muri telefone hajya harabo cabira kubunyene. Et pourtant, Bibiliya yaduhaye iyi protokole ngo nabonye umusore ara tete vide yibaze ko ari experiment yibaze ko ari umunyamwuka la plupart murakijijwe ko ari umunyamwuka nabonye umukobwa yiyemera ko ndasenga hewe oya ivyo nivyo mbako oya ce ndazi condi hana bakwa kwita nduwo ndiwe jewe mga kubera wemeye tijya etape d'abord iyo umuntu ari karafata inzira arabibona d'abord amajambo la sexualité benshi badifise muri telefone mbe ivyo bibazo mubazanya mutari marié ivyo bibazo nibiki halo la pureté la sainteté igaragarira no mu majambo tuvuga hari ibibazo ngo mbega uracari vierge wewe ubibaza nkande wewe hari ibibazo muganira ngo ngurumva ngo turabajene ngo ujya ngo arugurutse ukazokuguruka gose uzokuguruka ku buryo hinjira ivyuma n'ibiti n'amabuye ndabikubari ngo ndugurutse uguruka gose yewe komeza uguruke mbwira ukene yibara komeza uguruke bangu ifo kuba cool mujya nawe ngo arugaye abugaye muvuge Amerika mukomeze kuugara listen shiramwo n'amaburo gingigige uzunguritse akubajije ukumva mwumvise protocol hano yahereye ngo nyamgo ngo yamuryosha n'amajambo ye ngo amajambo ngo anyerera bavuze amavuta ya frère mwayumbi aranyerera avuza barasha amajambo ye waranyerera ariko aravuga urumva haba maze kumva ngo ujya muhungu
ngo antwa ngo yaba ari udukundana ngo noba narabore ngo ari romantique mu majambo abazu tubazo aba monami yo reka ugira nze ku madetail hinge gatoya bavuga ikintu mwumve bandana mwavumvise ingene yagiye nk'inka bajanye kubagwa ndakwiyeguri urumva nta shwa afise yamaze kwiyegura komeza gushitsaho umwami umutobekeranije mu gitigu nk'uko inyoni yisuka mu mutego itazi ko igiye gupfa. Murabyumva? None rero bana banje munyumve mutega amatwi amajambo y'akanwa kanje umutima wawe ntugakebereze mu nzira ziwe kandi woye kuzimira ngo ujane inzira ziwe. 28 ndagomba tuyisome twese kandi aho tuva 1 2 3 kuko yatsinze hasi abakomerekejwe benshi. Oya wewe vamwo navuze muhasome 1 2 3 abagize iki? Okay, abashobora gusoma igifaransa fasha dusomere no mu gifaransa. Car elle en a blessé et ruiné beaucoup. Même des hommes faux ont été ses victimes. Nyimba Bibiri vuze ngo même les hommes faux babaye victimes. Qui es-tu? Urinde wewe wigira uhambaye, urinde wewe wigira umunyamwuka. Aba apotre baraguya, aba prophète, aba pasteur, aba evangeliste, abaki, aba homme politique, aba businessman, nabo nyene barabaye victime. Mugabo babaye victime kubera iki? Ils ont la tête bigira ko bazi mugabo nibazi ko ari ibintu. Reka rero nzi aho vyahereye. Tugira amahoro. Twumvikana. Muri chapitre 5, 6 na 7 bavuze les lèvres, bavuze les yeux, ziri ensorcé, regard ensorcé, lent, voilà. Bavuze habillement, bavuze parole, amajambo, bavuze regard, bavuze kuryosha bavuze inyambaro. Imbere yuko bavuga ko yagiye nk'intama igiye kubagwa hama yashitse kuzimu, babanje kuvuga ibintu bimwe bimwe byabaye. La sexualité irahera mu majambo. Ipurifier mu biganiro mugiriranira n'umuntu do sex oppose. Ibiganiro ugira nivyo bizaho gushikana kuri acte. D'ailleurs ngenda bare nk'abantu bakuze. Ku bantu atari maraya. Maraya niwe mupfana amafaranga uza ugacusimbirako. Ariko uwundi harabanza kuba kuganira. Harabanza kuba kurema ikirere ciza. Haraba bijya bavuze ngo acara musoma. Kambanze mpagarara hakwanza. Ngira nishure ukibazo mutarambaza ariko mushaka kuza kumbaza. Umuntu atari maraya ntibaza kuryamana kuri acte proprement dit hatabanje kuba gusomana. Abari marié okay. Kubera iki wewe wibaza kuko gusomana ni ibintu bisanzwe kandi wumva uri bien, mugarika ndaguhe bimwe
ibimenyetso bikwereka ko meme acte hajya yatanguye kuba. Ninde arasomana n'uwundi hama ngo ace yumva ari normal atari excité yumva ko byobandanya bije kuri acte? Abahungu mumpe amen. Abahungu mumpe amen. Nabajya mukundanye abahungu ari ibintu batababarira, mubwira kubwiza ukuri muvanye ibiba byabaye. We ubaye excité nidushoka tubibona, ariko we abaye excité hari ibyabaye. Je vais parler. Ingenda kubarira. Mubaze. Urakoze mwemuye. Mubaze iyo muvanye. Meme hari icyo bitwa ejaculation, gusohoka kw'imbuto. Sininya kubivuga. Kubera yakwifuje we ngo mwasomanye gusa wumva uri bien. Muga wewe habaye no kwejakira atashe aja kumesa izo yambaye munsi. None kugira habe ico kintu cyo kurekura izo mbuto habaye iki? Habaye iki? Burya ubusambanyi bwabaye. Hallelujah, hallelujah. Naje niteguye. Genda umubwire akubwiza ukuri. Akubwiza ukuri. Ekanze. Genda akubwiza ukuri. Hama na wewe. Okay. Kubakobwa birashobora kutanyaruka kuza, muga kubahungu birihuta. Hama kandi tuvuye aho, mbega wagumye wumva ikiguyona ikibiragira muri we wari ikihe? Mbe nanu wumvise wogera mengo yaba twaragize mariage basi kubera ukijijwe wewe wavuze ati yaba twaragize mariage twaye guca tubandanya. Mubandanye iki? Byabaye. Hama mbenda kwibariza. We wagumye uri kwire wewe. Ndabereke ikintu gica kiza. Ama pulsion canke kuduga kw'ibishobisho guca kuduga. Voir meme hariho na bamwe musigaye mwumva umengo musigaye mukundana cyane. Ntimukundana cyane. Ntimukumburanye cyane. Rengana. Ntimukumburanye cyane. Ntimukundanye cyane. Oya, mukumbuye cyane bijya. Hinge ndabarira ahantu bavuze ikintu amaso ntasubira kubona. Koma hariyo liaison iri kiratangura kuba. Mwibuke wa mugore batubarira yavuze ngo nari nasezeranye ibimazine ndabitanze, mugabivuza hejeje gutanga bizu. Je nageze kuraba filme sindi ko abandi bayiravye, kandi ndemeza ko hari amafilme bakina ibintu bibahora biba. Ndamaze kuronka n'amatemonyage nabariyenza ko bari apana amateori, amatemonyage y'abantu canke yiwanje. Mbona bari kwakina aya mafilme y'aba Nigeria bakina ngo y'amakarashika. Umukobwa yagomba kugisha pasteur acaraza we yarafise amapact n'isi y'umwiza, yari kwidiri yo kumugwisha. Amuha bizu. Amuhaye bizu, ubwo nyene baca batwereka pasteur atwawe ikuzimu. Partie intime yawe ntuyi umuntu wari we wese. Umuha umuntu muri couverture y'Imana yavuze. Okay, kubihujya ingo naje ingo n'ubundi. Ni ikintu kiri sacré. Mbanda canke meze none ko mutekereje simpagarika kubera iki? Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur,
emona buyo usigara mu mengo uri kure buyona ndamukumbuye defa kubera ayo mapulsion uko kuduga kubishobisho kubera ivyo biriko biraba musigara mwumva umengo murakumburanye cyane ariko muze murabe hamwe vyobo ko gukumbura atakintu nakime kiriko kiraba hagati yanyu labiri pure ariko mugihe hamaze kuba guhonja uri kurahamagara ingwano usigarwa bamwe mu ndoto abandi muzotangura kumva ari ikintu kiriko kiragabanuka mu bijanye n'abandi baratakaza amavuta aho tabimenya lonction abandi baratakaza ubuzima bwa consecration abandi barataka kandi rero wandi urashaka kwibaza ndabana ariko ndakorera Imana nawe ndiko ndabibamwo ntaco mugabo bimenye kujya kuri internet connection imeze nabi irashobora kubandanya uraba ikintu muga connection imeze nabi mukanya gace isubira gahagarara umenye ko ari abantu bagenda baratakaza batubwiye ngo même les hommes faux wewe uri kuja gutsokoza izo nzuki z'abandi uri faux wewe genda rero muvugane neza tiwembe bihora bigenda gute tuvanye hari ibyo mutabwirana iyo rikida yasohotse kubera iki izo ndoto zisigaye zica ziza zaje kubera iki hariho pacte yahejeje kuba hariho alliance yahejeje kuba ico rero nico abantu batigeze bababarira haro n'abantu baja kugira mariage parce que umuntu yariwe ariko ni kubera ko mabanze kuba ikintu kibafatanya wumva umengo byo kwihuta ko mariage iba nibiri pi uri aveugle ntushobora kubona karaktere mbi ntushobora kubona n'ikintu kanaka uragitorera kubera iki ari bindi uri kuraronka abumva mvuze ibiri byo muvuge amen abo ntavuze ibiri byo muntera amabuye biratubariye ngo yamubonye ngo agiye ngo ku kagoroba ngo bwije mva ko baduhaye n'umwanya kandi bacovuga n'ikibanza nane ndakubaze kweri kutaraza ngo musomanire aho tubona wahengereye ku kagoroba wahengereye aho muri mwenyene muri lieu public kutaraza kuko ivyo bintu biri réservé ku bantu bari munsi ya isezerano. Quel silence. Rero muri ibi byose bavuze habillement amajambo regard cyo umuntu afite amaso meza nawe ugacu yarerembuzaga wangu hari n'abatafise bagerageza gukanura gose Ivyo byose ça fait partie muri ya mashami agize sexualité. Kandi rero mu bajeune mwe mwibaza ngo ni acte en soi igize civuze ariko bihera hajya ahantu nyene. Niho nta muntu numwe yigeze ashika nta namwe byigeze biba bahuye kase haguruka. Direct byabaye. Oya. Bitangura kuko hariyo protocole izwi. Rero kugira ngo ntugwe mu mutego utazi hunga meme izo protocole ziza kugushikana muri acte ubwayo. Ibyo twitwa civilisation, ibyo twitwa gutera imbere, ibyo twita umwidegembyo, ibyo twita nagira ndababwiza ukuri. Le diable arazi ko atokuronka handi hantu. Mugabo kuri ico kintu kuri ako kajyango niho hantu atora
ikintu ciwawe. Niho hantu atora batubariye ibijanye n'ibimazi ujya mukore yaratanze. Niho ahejeje gutora ikintu kikuriya kigufatanya n'ubuzima bwawe buhoro buhoro, ntumenye ingene biriko biragenda. Ntumenye ingene biriko biragenda. Alors inyuma y'utwo tuntu twose ntukabone le plaisir, ntukabone beauté, ntukabone amaso y'inyana, ntukabone ingene yambaye. Reka ngaruke gato sindaharengane. Abiyema nayo nyene bavuze ngo yari yambaye nka maraya. Nukuvuga ko hari umwambaro kujya bavuga ngo umuherezi yabwizo kwambara efodi. Hariho meme na abiyema nziza gutuma haba ibitera soni. Sana sana bakobwa mwe ntavyo muzi mugwa mu mporero. Mugabo abariko baragerageza kuzana ibitera soni bigwire mu bantu bakorera impunzu zaba maneke zaya ba star americaine bo bari kuri scene y'abantu benshi si babona bakazana kugira ngo imibiri yabo bayexpose hakikare. Mwe gusa mugatsa mubibona rihana yataye ko nanje wa meni muzi ko nibikoresho bimwe umugwanize ikarakora kugira ngo apropage abandanye agwiza ubushakanyi mu bantu. Tubwizanye ukuri. Indi seminaire ngira tuzobigira uko abahungu muri ngaha tubwizanye ukuri tubaza abakobwa. Ugi nyambaro ntizihora zibatitaza rimwe rimwe. Niki kintu kibatitaza ku bakobwa? Cyane. Nivyo. Abahungu oye. Ibi mvuze nivyo cyane. Nta muntu arambara ugashobona nawe wowe ukumviriza ubutumwa wumva umengo ofyonda pose hamukabanda. Kwera umwanya reka nihute. Okay. Ikintu Satana akwereka ibyo byose beauté ibi biri hanze, akwereka le plaisir umunezero, mugani yigera akwereka. Murazi ko ingene batega imbeba bayizana akadagara kamota bien bakaranze. Apana batetse mu mazi bisanzwe, kakaranze kamota amwe n'umuntu yumva ko kamota bakagashira haje akadagara mu kwegera kamashu ni akabeba mu kwegera kamashu nikabona kamashu kabona indagara mugindagara ifatanye n'umugwanizi akwereka le plaisir ingene uza kuryoherwa mu mubiri mugana akwereka ikintu kiza kugufatanya n'isi y'umwiza. Nakini wakwereka ibiryoshe mukubwira Adam Eva ngo jya kuri iki cyamwa hamwe wokijyako nikubwineza yiwawe baragusize wocumenye ivyiciza n'ikibi wocumera nk'Imana amweretse ivyiza za kuronka ntamweretse ingene agira atandukanywe n'Imana. Ivyo navyo amweretse ivyiza. Delila mukuza kuryosha Samson mukumubarira secret mukumureka akaja ku bibero vyiwe entreta ku bibero yari kakoriki kuma kwisi yo mukobwa yari kakoriki ngwango wereka twe nitwaje tumanutse nitwaje muri vya biduga bizana amakara twe twavukiye muri town kame milfoires nitwobana nk'abantu ze tushega sawa. Samsoni yabona Delila mugani yabona inyuma ko hari abafilistiya bagomba kumwica. Umugwanizi ndababwije ukuri ntakwereka ivyo umenguza kuronka akwibagiza ivyo uza gutakaza. Ico nzi ni uko ivyo uza gutakaza
birakomeye kurusha ibyo waronse. Umunezero uza kuronka muri iyo acte ntumara n'iminota ingahe, ntumara isaha, ariko ibyo uza gutakaza urashobora gutakaza imyaka 30 imbere y'iwawe. Il y a Proverbe 5 verset 8. Imigani 5:8 aravuga ngo uzumuce kure kandi ntiwegere umuryango w'inzu yiwe, woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cyawe. Umviriza, ne te mets pas à la merci d'un autre homme, évite que Marie sans pitié oya pana courant aho cunda na risego. Woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cyawe. D'abord igikundiro cyawe, dignité yawe iratakara. Uhavumbaza ati vyabaye gute? Se ni mwisi y'imhemu. Acte ibaye umenye kuratakaje ta vigueur. Kandi bashavuga ngo tes années à un homme cruel. Imyaka mwari mubizi ko kuramba no kugabanuka kw'imyaka nabyo nyine bishobora kuba bivuye kukungene uri kuratanga umubiri wawe. Si je ndabivuze, c'est la Bible. Ça c'est ce qu'on ne vous a pas dit. On vous a dit que c'est oh là là. Mais niba ariko barakubara ivyo uri kuratakaza. Komeze mwumvise vigueur imyaka yawe tes années. Abanyamahanga boye guhaga ivyawe. On va de peu que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Ivyawe biratakara muri acte sexuel. Bien. Mavamumbaza gute? Komeza. Kandi vyakuruhije byoye kuja mu nzu y'uwundi. Et du produit de ton travail. OK. Halo témoignage y'umuntu umeruka kwakira kandi ariyemera kwaza ubwenge, arafise domaine ametrizamwo, sinza gutanga amadetail, kandi n'umuntu yemera ko arinda kandi ata muntu yomugira ikintu uko onye. Kandi umuntu vyagora no kuja gusenga cyane avuga ati umuntu afise ubwenge yarize kureisisa mu buzima sima ko umuntu asenge. Turiko turaganira arambwira n'umuntu yaronka amakontra yahatari, akora ibintu kazana amamiliyoni denku amajana canke muri ari gutyo. Hama kuberere gutangura kuryamana n'abakobwa gauche à droite, agasanga yabimbwiye uko nyene. Yumvire je ndiyemera ko umuntu azi ubwenge sana kandi aje ata muntu yonyiba ikintu. Mugabo nkaja kugura parcelle atabipapuro bampaye, nkabaha amahera pa confiance, rimwe kabiri gatatu gutyo ngasanga ayo maparcelle afise amatati. Ngarukanye ubu ntanguye rero gusenga nakiri agakiza, ndibaza none bwa bwenge niyemera bwari bwagiye. Ikindi kinambwiye gikomeye, nagiye gutahurira ko rero ijambo iyumvire ngo nkabanzi kwejo nzinduka kutanga kugira ku expose projet yanje kandi nayisomye bien, noneho ndayimetriza nziko nja kuvuga. Muga kubera nirariye twararanye n'umuntu ngashika imbere y'ababoss nkavuga ibirofa ku buryo nasohotse mvuga ati mana yanje ibintu je navuze nibiki. Tire natangwe gutahura yashitse muri kiyagiye twari ko turavuga ivyijanye n'isi imwe. Catahura bwa bundi nari mpejeje kugurisha, bavuze ngo ton travail profitera à d'autres qu'à toi. Juste muri acte sexuel abarozi n'abapfumu bo barabizi, nje tuma batuma kenda ubona n'abakobwa banga kenda ugirana kuno kubera iki mu kubonana hariho échange y'ubuzima. Hari abandi babitwa bobo aba porte bonheur, donc kujya mukobwa hari abantu mujyamanye gusa ubwo nyene shite yawe iratanguye utangura kunanirwa. Okay, nzu wundi ari no mu mahanga, umunsi byaba agatanga ubuzima bwiwe,
yatanguye kugwara agira ikibazo mu bihimba byo byirondoka hama atangura no kugwara mu mubiri ingwara atahora agwara yamagwaragurika aronsa akazi hoho byaca bisara mu nyuma aribaza ati ibintu byabaye nibiki donc acte yabaye n'uwo muntu nyimbo uwo muntu yoba mu maraso yiwe hari abarozi wabo cyangwa ibintu by'iwabo ndahejeje kugurisha ubuzima bwanje ibyo ntabyo bababariye kuryoherwa gusa none bavuze ngo travail yawe ibyakuruhije amaproje yawe imigambi yawe destiny yawe yari nini izoja kujya aba étranger ni témoignage numvise hariho ngo umu ministre yirondereye deuxième biro mukobwa nyene akiri muto baza barajyamana mugabo aramubwira ati wewe ndaguhaye n'umwidegembyo uzokwa mujyamana n'abandi gusa uzoza uramenyesha nta kibazo uracari muto soaleze ukuvuga ngo agiye yategezwa kumara ati ndagiye kubonana n'uyu kandi akamubaza profile ni ameze gute yagira akora iki murazi cyari ko kiraba we kuri we ibyamugumiza ku ntwaro ibyahamforce igicaniro by'ibyo bamubariye kugira gume ku ntwaro yari uko chaque fujya mukobwa agiye kuryamana n'umuntu ukuvuga icaza gukura kuri uriya muntu kiraza mu mugore nibasubira kuryamana aratoye inkomezi niyaja ku wundi aratoye inkomezi zuriya ziragiye kuri we nivyo byaguma bikomeza kuguma ku ntwaro none abarozi n'abapfumu badurushe kumenya ibijanye n'isi y'imweme batubariye ko umuntu ashobora kugurisha amaproje yiwe imyaka yiwe ashobora kugurisha igikundiro ciwe akakigurisha he chaque fois abantu bakurondera bakakurondera pana kwera barondera wewe barondera hari ikintu kiri kuri wewe bariko barakwiba bariko bariba umugisha wawe bariko bariba kana genda bariba uri careme gishasha ubundi ntacu mugwanizi yarafise kuri wewe mugabo ni muri kuramuha uburenganzira ntabwo yarafise ni wewe umuhaye kado akira amakontra yanje akira uwo muntu yarambwiye rero nza gusigara nsanga ndiko ndayohomba mpomba kubera iki n'abantu twari kugira ya makontra yagira abe bigaca bifa kubera iki yabidandaje muri acte sexuelle hari n'abagurisha mariage yabo turacakundana sawa okay somera Genèse tanguriro 35 ku murongo wa 22 na 49 verset 3 itangure 35 umurongo wa 22 aravuga ngo maze Isirayeli akiri muri ico gihugu Reubeni aragenda asambana na Biruha incoreke yase Reubeni n'umwana wa Yakobo siko Isirayeli arabimenya murabyumva ikintu kibaye acte baye ja rero kuri 49 verset 3 49 umurongo wa 3 aravuga ngo Reubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje mbyumve uri warakarenzo mu cyubahiro wari akarenzo warakarenzo mu bubasha nkuko amazi asuriranya niko nawe umeze nuko ntukibaya akarenzo umviriza wari iki mugabo kubera igikorwa wahejeje gukora cyo gusambana n'ujya ncoreke ubunyene ntukiri
kuko wuriye uburiri bwa so listen nyumviriza wari destine ku bintu bikomeye wari destine kugukoreshwa n'Imana imyaka myinshi wari destine kukuzozana impinduka quelque part wari destine kukuzovumbura amaproje imbere yawe hari ibintu binini muga kubera acte sexuelle yejeje kuba ntukiri wagurishije échange yabaye kujya guhura excusez-moi iterme kiagimba kirondoka mu cuwundi muri wewe buriya habaye échange watanze na uraronka wagurishije hamuraronka defura shobora kuronka kugarukira hafi Samson ntiyari yagenewe gupfa kujya il était un homme fort ouais afata imbwebwe amajana 3 akazifundikanya hama akazikubita kazirungika mugabo l'homme fort kubera gutangura gutolera umunyamahanga kazi arahejeje kugurisha destiny ndababaze mwava mumbaza ati none ga pasteur ibanga ryo kwemera n'agatangaza ibintu none tubariye era habaye guhererekanya la sexualité Imana ndabisubiyemo intumbero ndibaza ku bwa mbere yari iyo kurondoka ntiyari yivyo genre ngo nezegwe ku buryo abantu baca bikoresha uko bashatse à gauche à droite nico gituma ngomba kurangiza mvuga kino kintu wewe bitari bwa none kare ni wizigame kubera ntugurisha iby'agaciro subiriramwe ya verset yo muri Proverbe 6 verset 11 je crois 6:26 Migani 6:26 baravuga ngo kuko ku bwa maraya umuntu afutana gushitsa asigaye ku kamanyu k'agatsima kandi umusambanyikazi ahiga ubugingo bw'igiciro murumva ahiga ubugingo bw'igiciro we bitari bwabe ziga mu bwo bugingo bw'igiciro nizi forme ni kwera umwanya malheureusement umwanya wagiye nibyo forme zose navuze tujya mwitwa duto mugenda muratolera tugarukirize ngaha kugira ngo udasanga uri kuratanga iby'agaciro byawe udasanga uri kuragurisha iby'agaciro byawe turi kumwe okay usomye Abalewi 17:11 avuga ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso ubugingo bw'umuntu buri mu maraso raba iyo habaye guhura hariho échange y'amaraso hariho échange ubugingo bwawe urahejeje kubutanga hama wakiriye ubundi bugingo veya rero kuri ibyo uhejeje kwakira veya ku bintu uhejeje gutanga ndasubiyemo nturabe satani mu maso ngo urabe gusa ibigaragara byo ku mubiri uza kumva ijya plaisir uza kubona no kumva raba ibintu ugira utangure kugurisha bwira mugenzi wawe ati ntukagurisha iby'agaciro byawe afane nk'uko wejeje kweshanja $1,000 na $200 plaisir y'iminota uyigujije destine yawe yari nini cyane imbere yawe okay twari kuronka no mu mwanya wo gusenga ariko naza kuronka ukwiye abakozi Imana barahari abakozi Imana barahari mutwegere tubasengere yo iki naco ndakivuge sengere ry'umunsi ntigihana mu buryo bwo kwatura motive hariho kumenya kwinshi mugabo umenye iki kintu si ikintu wisengera wenyene rondera umuntu w'umwizigirwa basi wobwira ariko agufasha gusengere nyimba kiriko kirakuremera kubera iki kimwe mu kintu wagurishije
buriya waragurishije umushaha wawe utabizi. Wi waragurishije umushaha wawe utabizi. Nico gituma apeti ubifitiye irarenze, nawe ubona ikibi ntukibona, wumva umenga uri oblige. Kubera iki? Birakuremereye bikurusha inkomezi. Bimwe mu byaha sheri nivyo nutwo tuntu najya mu masturbation sinarose umwanya kuyavuga. Nturi kusambana n'umuntu, uri kusambana n'imwemu, kuko uri oblige kubona umuntu kanaka adahari. Izo forme zose twiyubare n'uburyo bumwe bwa échange. Ni forex, bureau d'échange ibera muri acte sexuel. Muvuge amen. Eka nsubiremo. Bureau d'échange ibera muri acte, gisubiremo wenyene rimwe kabiri gatatu. Kujya baja muri bureau d'échange kuvunja niko habera kuvunjwa ku buzima bw'abantu, vigere y'abantu, kuramba kw'abantu, naho hantu bibera. Abari destine gukorera Imana cane tangura kumva kwera umushaha wawe utanze quelque part, tangura kumva biriko biragabanuka buhoro buhoro. Aha nakumva umengo biracariho mugabo ukubandanya ntuzomenya ryari wubatse ikimonima kikugora kuvamo. Imana ishimwe. Mbere ko dusenga, hoba ari umuntu umwe babiri batatu bafise ikibazo?